mwaramutse neza mumbabarire kuko mu bisanzwe mwari mwatubwiye yuko atari vyiza yuko umuntu atanga une intervention ou son argumentation en oral, ariko hari aho biba ngombwa. Jewe naravuze nti mu gihe ivyo umuntu ariko aravuga bifise urufatiro, bifise ishingiro, harimwo ukuri kugaragara, ntacobuza yuko abivuga. Ni iciyumviro ciwanje mugabo sindi mu badumi kugira ngo ntange ces injonctions. Mugabo nashaka munkundire ngira ico nshikirije ku bijanye n'ingingo y'umushikiranganji w'indero yashikirije aho avuga yuko hariho abigisha batanga ubumenyi budakwiye, hanyuma akavuga yuko bagiye kuzohabwa recyclage bénévolement, hanyuma bakabanza no gukora ibibazo. Jewe nashaka nkebure abarundi, ahubwo nibaza yuko nimba iyo ngingo ifashwe gutyo nifatwe mu nzego zose, basireho imigwi yamaho mbere wanashaka ijejwe gutunganya ibijanye n'ivy'ibibazo, kugira ngo mu nzego zose habe gukoresha ivyo bibazo, barabe ko réellement abazoronswa ubuzi ko bafise les compétences zishobora gutuma barangura iyo mirimo bajejwe neza mu ntumbero yo guteza imbere igihugu. Ikibabaje ni kimwe, ariko arabivuga kubigisha, akibagira yuko uyu munsi n'umushikiranganji yarigishijwe. None ubumenyi yaronkejwe mumbabarire ntibukwiye, yasanze budakwiye, ku buryo uyu munsi abaye umushikiranganji agaca avuga ngo agomba atangishe ibibazo kugira ngo hari babigisha bigisha ubumenyi budakwiye baronke ubumenyi bukwiye. Jewe nibaza yuko rimwe na rimwe hari abantu barota mw'ijoro bagahava biyumvira yuko indoto zabo ariko kuri. Muga nashaka ndabakebure mvuga nti kugira ngo umushikiranganji yarigishijwe, kandi mu gihe atari bwaho umushikiranganji nta n'umunsi wa na rimwe yigeze acisha mu kanwa iryo jambo ati jewe mu bumenyi naronkejwe nasanze harimwo agahaze. Ego niko, ntitubidehe, birashoboka yuko bamwe n'abandi usanga baronkejwe akazi nkumbure biciye mu nzira na ziriya mu masysteme atandukanye nk'uko bama bavyivugira, ariko kandi nitwiyobagize yuko no mu gutanga ayo madiplome nyene hariho abo usanga bazironkejwe mu buryo ubu canke buriya butandukanye. Ni toujours le système. Ari naco gituma nashaka mvuge nti kugira ngo umuntu abe umushikiranganji bashireho umugwi uzobanza gutanga ibibazo, kugira ngo umuntu abe umushinga amateka bakora ibibazo, kugira ngo umuntu abe umusenateri hakorwa ibibazo, kugira ngo umuntu aje muri candidature présidentielle bakora ibibazo, mu madomene yose y'ubuzima bw'igihugu nimba ari uko bakora ibibazo. Mbega ko atavuga mu buganga, burya abaganga bose bafise ubumenyi bukwiye, ntabakora ivyo umenga no gufyitiriza uyu munsi bakora ibibazo. Ni mu mirimo yariyo yose y'ubuzima bw'igihugu bakora ibibazo. Abo bazosanga badashoboye kuronka amanota abereye bahave rero bakoreshwa ayo mahugurwa, bongereza ubwo bumenyi, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo tuze dusange mu gihugu abariko bararangura imirimo barakoze ibibazo vyerekana yuko bafise ububasha n'ubushobozi bwo gukora uwo murimo bajejwe. Outre que ça, jewe ndabifata nko gusuzugura abamureze, ndabifata nk'uko umengo ni wa wundi avuga ngo jewe dawe ntiyamvyaye ntiyandeze siwe yangize ico ndi. Ariko burya
umwibutsa w'abarundi uvuga ngo inyundo irakura ntisumba iyayujuje. Ni naco gituma nariko ndiyumvira nti vy'ukuri ntihagire abantu babandanya baparashuta sur des mesures batabanje kuronka umwanya ngo bace mu bahanuzi babo bazige neza, barabe ingaruka zishobora kukurikira, uburemere bushobora kuba muri izo ngingo bafata, kugira ngo ejo mu gitondo ntiduhave dusanga turiko turahuhura n'akari gahuha. Ni iciyumviro ciwanje, ariko kandi nk'umurundi akunda igihugu, ivyo ari vyo vyose amahugurwa yamye abaho kera batabanje kuraba ngo naka ire incompétent. Uwo mubaza ati définissez l'incompétence que vous avez trouvée envers l'un ou l'autre enseignant. Dans quel domaine? Yagize amavisite sur le terrain pendant combien de temps kugira ngo adetecte ngo tel enseignant matricule tel, il enseigne mais il n'a pas de compétences requises pour pouvoir dispenser sa matière. Vyari kuba ari vyiza kutyo bakaca babikora. Rero ndabisubiyemwo mu nzego zose, no mu gisirikare barabe imbere yuko umuntu aduga grade akora ikibazo, mu gipolisi memema imbere yuko aduga grade akora ikibazo, comme ça umuntu aronke grade, aduge eshero, aduge zero se compétence. Ni naho tuzohava dusanga dufise des intellectuels bien faits. Mugabo umuntu ntaca avuga ko mbaye umushikiranganje, je vois tout, je connais tout, je suis capable de tout. Qui trompe qui? Nuko rero nashaka ndabashimire kuba munyemereye yuko nshikiriza ico cyumviro canje. Nejo na hirya y'ejo, mu gihe cyose umuntu azorota ikintu agaca agomba kwaplika itegeko mu ndoto ziwe, ntaho tuzoba turiko turava, ntaho tuzoba turiko turaja. Et non seulement ça, umengo abantu bose baramaze kubona yuko domaine de l'éducation ariyo domaine umengo ni domaine y'iciro ry'umugani. Mugabo nagomba ndabakebure ndabibutsa yuko plutôt kw'isi nzima, mu bihugu vyose vyo kw'isi, le domaine éducatif niyo domaine ifise incabwenge gusumba ayandi madomene yose, guko toutes les autorités du monde nta handi bava atari muri éducation, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas. Hanyuma wanashaka aho kwihutira kuvuga ivyo, bari bakwiye kwihutira kuraba ni kubera iki indero itera itituka, itera isubira inyuma. Les enseignants sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les fonctionnaires de l'État sont fâchés. Ils ne travaillent pas normalement parce qu'ils sont mal payés. Il faudrait songer plutôt revaloriser les salaires des fonctionnaires, salaires des enseignants, salaires des fonctionnaires en général, pour voir si réellement les compétences ne peuvent pas revoir le jour, d'autant plus que quand il y a un creux, on a toujours eu les méandres pour pouvoir surmonter le creux afin d'aller au-delà de l'autre rive. Sinon, on a toujours peur de tomber dans le gouffre. Oui, naho abarundi twari dukwiye kwiyumvira, nos autorités bari bakwiye kwiyumvira gutyo kugira ngo ntibave barondera umuti aho umuti w'ingwara batazi. Ingwara ihari muri kino gihugu cy'u Burundi, ndabivuze ndabisubiyemwo, nuko ukuntu abakozi ba leta muri rusangi, en l'occurrence abarimu bafashwe nabi, bahembwa nabi. Ntushobora kwiyumvira yuko umukozi wa leta adashobora kushwanya les deux bouts du mois, yohava akora neza gute? Mwibuke yuko mu Kirundi bavuga ngo mu nda harara inzara bugaca hakavyuka inzigo. Uyu munsi il est véhiculé,
uyu munsi ile loge, uyu munsi yambara kositimu agakurakuranya, uyu munsi ikirato yambara ikigororotse, hamwe bamwe batwenga abarimu mu minsi mikuru ngo bambara ibirato bipinze. Ariko aratangiye gusuzugura rero abarimu yuko batanga ubumenyi budakwiye, kandi ari nabo bamugize icari uyu munsi. Imana yumva gutakamba kw'abarundi, na cyane cyane abakozi ba leta, en l'occurrence abarimu bama bariko bararira. N'umwuga wa Yezu nivyo, ariko umwuga usuzugurwa n'abatawusuzuguye, hanyuma bene kuwukora bakama bafatwa nk'uko umengo ni imyanda yo kwiyarara. Ariko Imana yo mu ijuru hazogera igihe ibahembe kuko umwuga bakora, bakacasuzugurwa n'abo bawukoreye. Imana yo mu ijuru izote ibibuke, ihindure ibihe, ihindure programme, ihindure projet, abantu basubire kubambika umutamana, naho bazoba bibutse kuyora barasheshe. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi, na cyane cyane yibuke umwuga w'ubwigisha, kuko naho bawusuzugura niwo ugira abo bose bawusuzugura. Murakoze.